Ndabaramukije ku bakunzi ba Eric Burundi TV in Sport News kandi ku wundi mwanya aho ndi kumwe numwe mu bakinyi babigeme basanzwe bakinira equipe Lumière du Lac. Nimpore tumeze neza. Nishaka abari kuturaba ngaho bashoboye kumenya akazina kanyu. Izina nitwa Nirimbere Jacqueline. Nirimbere Jacqueline. Hamaze imyaka ingana gute utanga gukina umupira w'amaguru? Haheze ikiringo c'imyaka ishika muri 5. Nize ntambamye kunze guhura nazo mu kibuga. Mu kibuga urashobora kuvunika ugakinira nawe mugenza wawe ugasanga murajyanira ikibazo. Ubu equipe uri gukiniramwo iduze mu ciciro ca kabiri ndavyibaza. Ni gute witeguriye gukina mu ciciro ca kabiri? Ndavyiteguriye cyane kandi twanakwa n'amantrenema afashe kugira ngo bishobore kuduza mu gushike muri première division. Ugerageje kuraba mu uhiganwa rirangiye nuwahe mugwi woba warabagoye gatoya? Jewe je navyo noshobora kumenya kuko naje ndi umurokritema. Waje umurokritema uhora muri equipe yawe? Inyange yo mu Rumonge. Inyange yo mu Rumonge. Nayo iri mu ciciro ca kabiri? Twarayikuye twazeme turayiduza mu cicaro ca kabiri kugira ko direct tuduga mu cicaro ca mbere. Ego. Ico cicaro ca mbere twarakinya ariko ntibyashoboye gushoboka yuko tukigumamwo. Mu equipe cirakoroka. Gushika no masarero wewe uri murambe muri deuxième division. Yego. Ni gute rero equipe nka equipe uje ukiniramo Lumière abakinyi wasanzeho bameze gute? Kuri ico cyo maze kubona kina barabizi si kintu nosaba twogira ishaka twagira urukundo n'indero. Kintu cyambere twokora mu kibuga turi gukina match urukundo cyo kintu cyambere tumaze kuba dufitaniye urukundo byose birashoboka. Ugerageje kuraba umumenyereza wa Joel numwe mumenyereza basanzwe bakomeye cyane yamenyereje n'ama equipe atandukanye kandi afise yamenyereje n'abakinyi basanzwe bakina mu gice cya mbere n'icya kabiri muri Primus League. Ugerageje kuraba uko nyene ameze n'umumenyereza mwahorana hari itandukano rimeze gute? Uyu aradukoresha entraînement zifashe cyane kuko rwo hejuru kuko avuga ati nk'abakoresha izi umusaruro uzoboneka urashobora kuboneka. Ugerageje kuraba mu ciciro cya mbere warumazemo igihe ubona kimeze gute par rapport à deuxième division? Deuxième division niho dukora cyane kuruta kuko tuko turahiganirwa ikicaro cya mbere. Gushika n'amasaha y'iki nomero zingaye mu kibuga? 4-5. 4-5. Ni ryari umaze gushika mu kibuga ukagira ubwoba? Jewe kenshi bivanye nuko jewe no bameze iyo dufise equipe duhura nayo iyo ngize ubwoba kenshi turatsinda. Iyo ngize ubwoba turatsinda. Uramaze gukina imbere? Oya. Urahatsinda? Natangwa gukina umupira ni defenseur muri axe ku makote. Umaze guca mu equipe angahe? Maze guca muri equipe iyigize gatatu. Iyigize gatatu. Uravye ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu. Kugenda uvayo yo bari nzira imwe mu kugira ngo urabukuntu woshobora gukura kuri niveau y'umupira? Sico kimwe kuko igihe ntanguye gukinira ibujumbura muri equipe ya Refoko diraki nari ngikina twaziye murumva sinari bwametirize neza ibintu by'umupira ariko ubu ndamaze kuvuga ati umupira ni iki. Yego. Hama murakoze cyane. Namwe murakoze.